bamaze imyaka irenga 4 bari mu gihugu ca Mozambique. Iyo myaka 4 twese turazi ko Ubufaransa aribwo bwagize uruhara mu gutanga amafaranga ari hehe y'abasirikare b'u Rwanda bari muri Mozambique. Aho hari societe Total mwese murayizi na societe icukura gaze, niyo ma societe yonyene yahora ashira amafaranga ama miliyari mu gisirikare cy'u Rwanda kiri muri Mozambique. Ariko ibiyonya Olivier Nduhungireho ariko arabesha abanyarwanda, ariko agira nk'ukumengo ntabizi, akatangura kuvuga yamuhe, agatangura kuvuga ko atacu bigeze babafasha. Ko amatohoza yabaye yemeza ko uyu Karine Bwise yishwe na drone itaranarasa naho yarari. Bisigura ko ashobora kuba yaranizwe hama bakaca barasa kugira ngo bagize ntibazimanganye ibimenyetso. So amatohoza riravuga iki? Amatohoza uyu Karine Bwise n'umuntu yarafise bariko baravuga neza ko boba bariko bagira bahungira muri Bukavu, ariko bazanye indi system. Bazanye ibindi system aho bagiye muri Bukavu bambaye gisivile. Sivyo? Abanyagihugu rero bakongomani bibajije ko ari wundi mugwi umeze nka wazarendo woba wavuse kugira ngo ugwanye iki? Ugwanye M23. Ariko c'est faux ni M23 yihinduye iki? Iyi video ndayikoze kugira ngo abantu bari muri Bukavu muyibone muyihana hana. Yes, nkundira kandi turamutse mwebwe mwese mudukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi, turabahe mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So wowe turagira sabone cyangwa subscribe bino bikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nongera ndamutsa abantu badukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi, turabahaye mwaramutse namwiriwe. Hari abantu badukurikirana bari Canada, Australia, South Africa, Rwanda, Kenya, Uganda, ahantu henshi hatandukanye mu mihingo y'isi. Bose turabaramukije. So nje ngaha kugira ngo dusesangure ibiriko biravugwa aha na hariya, surtout mu Rwanda. Mu Rwanda hari ibombora ry'abasirikare baheruka gutahukanwa bavuye mu gihugu ca Mozambique. Ibi ni ibintu biko biravugisha abanyarwanda benshi muri rusange, mbese n'ubutegetsi nuvuga ko habaye panique cyane mu butegetsi, aho tubona umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu, ministre des affaires étrangères Olivier Nduhungirehe ariko aravuga ibi, porte parole wa gouvernement y'u Rwanda ariko aravuga ibi. So ibintu bariko baravuga badahuriza ko mu bisango, badahuriza ko bose. So turaza kongera tuvugane ku muhari wa M23 waje mu ishusho shasha, aho waje mu ishusho ya wazarendo, ariko ibintu bikaba byamaze kumenyekana, bakaba bamaze kugira nte kubihinyura. Hama wo turakora sabone nubikore kugira ngo twinjire mu kiganiro nyezina. Ndabibutsa ko twambaye ishapo ya Buja Fast. Buja Fast ni ihuriro ry'abaguzi n'abadandaza muri rusangi. Ushobora kwandika muri Google kandika Buja Fast w.com hama ukabona ibintu badandaza. Ndabwira ko hari una application ya Buja Fast ushobora kuja muri Play Store ukayidownloadinga kugira ngo uzuzuragura cyangwa ugurisha bikoroheye. So reka twinjire mu kiganiro nyezina. Mu gihugu cy'u Rwanda ibintu byakomeye, aho mu gihugu cy'u Rwanda murabizi neza ko hari abasirikare bari muri Mozambique, ariko amakungu aretse kuvuga ati mwebwe turabahagaritse, mwebwe nimusubire mu Rwanda iwanyu. Ibi rero ni ibintu biriko biratuma abanyarwanda benshi, surtout indongozi zo mu Rwanda ziriko ziravuga ibintu bihushanye bitandukanye. No kuvuga iki rero? Ndatangazwa cyane. Nongera mbaza abanyarwanda, eske Olivier Nduhungirehe ni umuvugizi w'u Rwanda? Olivier Nduhungirehe ajeje kwi muri rusange? Ko tubona Olivier Nduhungirehe atafadika, mara araha aravuga ibi, akopoza ibi, akagira ntibi. Ni ibintu rero biriko biratuma abantu babona neza ko mu Rwanda administration yaho itameze neza cyane. Iyo igihugu kiro kiratwagwa mu kajagari, urabibona umuntu wese avuga canke akora ivyo agize ivyo ashatse. Olivier Nduhungirehe aheruka gushikiriza ijambo, aho iryo jambo ritahurijwe ko n'abantu benshi, aho yavuze ko amafaranga ibihugu mva makungu vyahora bishira muri Mozambique mu gisigara cy'u Rwanda, ko u Rwanda rwayatanga incuro zirenga 10. Ibi bisigura iki rero? Ibi bisigura neza ko ashatse kutwumvisha ko u Rwanda ruteye imbere kurusha ibindi bihugu. Biteye imbere kurusha ibindi bihugu. Ariko turazi ko twabonye ama video atandukanye, aho abanyarwanda benshi barira bavuga ati inzara iratwishe, tubayeho nabi. Mwarabonye abanyarwanda benshi batunzwe n'imfuzo, aho bashobora kujya imfuzo bakazikoza ubugari, sivyo? Aho bashobora kubaho ubuzima budasanzwe, ariko
guverinoma y'u Rwanda ikabandanya yemeza abantu ko yemeza n'abanyarwanda ko ubuzima bumeze neza mu gihe tuzi ko ubuzima bw'izene bumeze nabi. Ariko ivyo ntibitangaje, niko u Rwanda rwubatswe muri propaganda yo kwiyemera. Ariko u Rwanda ikindi narunegura rurafise umuco wo kutavugisha ukuri, umuco wo kubesha abanyarwanda, kandi iri ni kosa rikomeye cyane, iri ni kosa rikomeye cyane gose. So reka ngaruke kwijambo rivye Nduhungirehe yavuze ko igisirikare cy'u Rwanda cyahora kironswa n'u Rwanda amafaranga arenze incuro 10 y'ibihugu mva makungu vyatanga. Muri 2020 kubera ko aba basirikare mu Rwanda bari bagiye kugwanya umutwe w'iterabwoba muri Mozambique nkuko za Centrafrique abantu babikora, abarundi bariyo atandukanye, abarundi bariyo. Nongera nshimira cyane abasirikare b'u Burundi ku kuntu bitwara neza, kuko zino afere nta namwe turumva abasirikare b'u Burundi bababwiye ngo bahariya ku nguvu, ahubwo barabinginga ati nyabona nimuze kugira nte gutabara ibintu birayangaye. Bamaze imyaka irenga 4 bari mu gihugu ca Mozambique. Iyo myaka 4 twese turazi ko Ubufaransa ari bwo bwagize uruhara mu gutanga amafaranga ari hehe y'abasirikare b'u Rwanda bari muri Mozambique. Aho hari societe Total, mwese murayizi, na societe icukura gaze, niyo ma societe yonyene yahora ashira amafaranga ama miliyari mu gisirikare cy'u Rwanda kiri muri Mozambique. Ariko ibiyonya Olivier Nduhungireho ariko arabesha abanyarwanda, ariko agira nk'ukumengo ntabizi, akatangura kuvuga yamuhe, agatangura kuvuga ko atacu bigeze babafasha. Ariko ibi bikurikira ibihano baherutse kuronka, aho Donald Trump yavuze ibihugu vyose bizi ko bifitanye imigenderanire myiza n'igihugu ca Amerika ntibirekuriwe kugira imigenderanire n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi nibihano baheruka gufatirwa bivanye n'intambara muri Kongo. Murazi ko barasemerera ati nyabona mwabwabo ni muve mu gihugu c'abandi, kugeza n'isaha baracanana, kugeza n'isaha baracakora ibitero hariya. No kuvuga iki rero, ibi nyabari ko baravuga abanyarwanda biraboneka ko byazanye panike cyane muri bo, bivanye nuko icambere ngoma mvuge icambere abasirikare bo mu Rwanda bari mu Mozambique bahembwa amafaranga 1250. Abasoko yacu niko abizi kandi niko abitubwira, 1250 ni cy'umusirikare ari muri mission Mozambique ubundi yategereza guhembwa yandikiwe. Ariko amafaranga ashika ku makonti yabo ntarenga amadolari amajana 200. Eske ndabaza ico 1050 coba kija muri bande? Iki si kibazo cyo kwibaza cyangwa isi kibazo cyo kututovuga. Aya mafaranga aribwa n'akagi kamwe kigamiye Kagame n'abamuri pembeni. Rero kubona ariko baravuga amajambo menshi, bavuga amajambo menshi bashaka kwerekana ko u Rwanda rufise amafaranga batavuye muri Mozambique ngo kubera amafaranga. Uku nuguhuma amaso igisirikare cy'u Rwanda, kubera ko barazi neza ko bana baheraniye. Hari amakuru dufise yemeza neza ko ubu unya kugeza iyi saha abasirikare b'u Rwanda baheraniwe amezi 4 batararonkana n'ugwa Kongo. Ibaze rero umusirikare uheraniye amezi 4 arashitse mu gihugu cawe cyangwa ciyiwe, nturamuha inoti yiwe, sivyo? Abandi bari muri Kongo bariko barakubitwa ebana ijoro n'umurango. Uyo musirikare muzobana neza, uyo musirikare kwera azokorohereza. Ibi ni ibintu bya créer panique mu bategetsi cyangwa mu ndongozi z'u Rwanda, kubera ko bazi ko hatagiye koro hagiye gusha. So nivyo bihari, ariko ndashaka mbwire indongozi z'u Rwanda harageze yaho abanyarwanda mu babwiza ukuri by'ukuri, mukababwiza ukuri kuvuga ati twebwe harababa kuyisa turi muri situation mbi, mwihangane habavye inoti yabuze, sivyo? Abahora bayiduha bagize bayitwimye. Ibyo ni ibintu bitahuritse, mureke kubesha abantu, mureke kweskuka abanyarwanda muri rusangi, sivyo? Ni kenshi RPF inkotanyi zagiye zivuga, byarageze yaho ntashobora kwemera ibinyoma by'aba bagabo. Nubwo bovuga ibintu bimeze gute, nubwo bovuga ukuri kumeze gute, harageze yaho jewe nto kwemera ibintu bavuga, kubera ko kenshi usanga ari ububeshi, kenshi usanga ari ibintu ariko bararefundikanya. Urumva? Niko fete niko bubatse. Niko bubatse. Biragoye ni gute umuvyeyi ashobora kumubeshi? Eske umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi nawe azokura ameze gute? Azokura nawe abesha.
So iyo ni pointe ya mbere. Pointe ya kabiri tugomba tuze ku rupfu rwa Karine Bwise, umufaransa kazi yakoresheramwe UNICEF. Murazi neza ko yagandaguwe mu ndwi heze aho yagarashwe ni drone. Na drone za M23. Ariko mu birego M23 yatanze yavuga ko idrone yamurashe yoba yagize nte yoba ari ya FARDC. Baci batangura barakora amatohoza ariko amatohoza yabaye yemeza ko uyu Karine Bwise yishwe na drone itaranarasa naho yaraye. Bisigura ko ashobora kuba yaranizwe hama bakaca barasa kugira ngo bagize bazimanganye ibimenyetso. So amatohoza riravuga iki? Amatohoza uyu Karine Bwise n'umuntu yarafise amabanga akomeye cyane ubwo yari kuyashira hanze hari kubaba mugabo je burya abazungu mandabemera abazungu bafise mindset zabo ntibisigura ko kwicwa canke kuzimanganya ubuzima bwiwe bisigura ko afere yaheze. No, afere ntiyaheze kubera ko maybe ushobora kuba amabanga yarahaye undi muntu. Hari amakuru avuga ko hari raporo irishoka cyane yagomba guha umuryango isentare mpanavyaha aho yarafise icegeranyo c'ivyo yagize. Niwe mu Faransa kazi yashoboye gufotora ibinogo rusange byahambwemwo abakongomani bapfuye mu intambara. Imiliyoni zirenga barafata bakica bagafata bakimba ibinogo bagashira ibinogo rusange nivyo bahambwemwo abantu. Sivyo ayo mafoto yarafise. Yarashoboye kumenya abagore bafashwe ku nguvu b'abakongomane bafatwa na RDF. Ibi byose yarabizi. Tudasize inyuma ukuntu Bukavu na Goma bigifatwa amatungo y'abene igihugu b'abakongomane. Yashasho direction yari mu Rwanda baraza bagatona imodoka mu rupangu rwa bakayitwara mu Rwanda. Ibyo byose birazwe yarabifise. So bashatse kuzimanganya ibinyoma, kuzimanganya ukuri. Ariko ukuri hajya ntikuzimanga kurateba ariko kukamenyekana bene wacu. So ibi ni ibintu rero bije gushira mu kaga President Kagame, bije gushira mu kaga inkotanyi muri rusange. Navuga ibi ni ibintu bizoza kwiyongera ku bihano amakungu ari yafatiye u Rwanda. Birumvikana neza ko u Rwanda mwino minsi hababa kandi u Rwanda hanyerera. So ikindi point ya gatatu ariyo ngoma candangiriza ko nuko M23 yagerageje kuza mu ishusho shashi ati yaje gute. Hari abasirikare benshi bo mu Rwanda ba M23 binjiye mu gisagara ca Bukavu. Murazi neza ko muri Goma bariko barakubitwa cyane. Bariko baravuga neza ko boba bariko bagira bahungira muri Bukavu. Ariko bazanye indi system aho bagiye muri Bukavu bambaye gisivile. Sivyo abanyagihugu rero b'abakongomani bibajije ko ari wundi mugwi umeze nka wazarendo woba wavuse kugira ngo ugwanye M23. Ariko c'est faux ni M23 yihinduye iki. Iyi video ndayikoze kugira ngo abantu bari muri Bukavu muyibone muyihanahana mumenye ko mwinjiriwe. Ariko ndashima iperereza rya Tshisekedi ko ryamaze kubimenya rikabishira hanze. Icyagiye rero gutangaza abakongomani bari muri Bukavu nuko basanze ari abantu bavuga igiswahili cyo mu Rwanda, basangana abantu bavuga ikintuze n'icyarabu. Marashaka kuvuga ati none abasirikare mu Rwanda bavuga icyarabu. Hari abasirikare bagiye muri Sudani, abasirikare n'abapolisi bo mu Rwanda bari bamaze amezi menshi bari muri Sudani kwiga icyarabu. Ilifare ko abo basirikare ari bo bajanye muri M23 kugira ngo ntibisigure directement karabaki karabakongomani karabanyarwanda. Ariko iperereza ryamaze kubimenya. Nico nkundira je iperereza. Ibintu biri mu mpisho barabyinjiramo mu mizi bakabimenya. So bari batanguye no kunyuruza abantu. Hari abantu banyuruje, hari n'abandi bantu bashoboye gucika ku 10 aribo bashoboye gutanga amakuru. So mube attentif, mumenye ko mwamaze kwinjirana. Mumenye ko M23 kuva muri Kongo narabivuze. M23 kuva muri Kongo ntibikunda. U Rwanda kuva muri Kongo ntibikunda. Ruzo create amanyanga yose rugume muri Kongo.
none ntimuriko murabibona ntibiko birigaragaza ukuri nama nabahaye abantu mudukurikirana ngase naba nabahaye ukuri biganiro nagenda akora sinabivuze kenshi ifo rero mube mugira attention mumenye ko M23 n'u Rwanda bidashobora kuva muri Kongo bivanye n'amabuye y'agaciro ariyo biriko birigaragaza namba umusirikare ashobora guheranirwa amezi 4 adahembwa none ibintu wovyita gute numva ko hatanguye kubaba ariko kazubona Olivier Nduhungire hasimbiye kuri mikro ravuze mu Rwanda ibintu ni sawa mu Rwanda ibintu ni sawa ariko inzara izura inzara igomba ica abanyarwanda ni sawa gute bitandukanye no mu Burundi twebwe aha nicaye mu irengarenga guys izi ni irengarenga ibi mu Rwanda ntushobora kubibona ifo ko mbwiza ukuri abanyarwanda mukababwiza ukuri ati twe harababa mu Rwanda inzara iratwishe mugasabe rega umugabo kumanika amaboko ntibisigura ko abayagize kuvugisha ukuri vugisha ukuri muvuga ati twebwe inzara yadukubise turapfuye hama bafashe so turabakunda cyane mugabo sinibaza ko abanyarwanda bazoba hatamfashanya bafise baremeye ubutinganyi kubera inoti y'abazungu barimenye ibintu bitandukanye none muzubaho gutatamfashanyo so turabakunda cyane ubusasanguzi bwanje bwa rubwo wowe tarakora sabone kuri ikinyamakuru kubikore kugira ngo tubandanye tubaha amakuru yizewe cyane turabakunda cyane bye bye.